bene data, ni igihe cyo kugaba, cyane cyane ahantu hose mwabwiwe murabwirwa imburi, bino bibabera ikimenyetso kandi by'Imana yagabiye gukora biraje kandi birihuta cyane. Ntagire umuntu azokumva ibibaye ku gihugu cy'u Burundi ngo bino ngo bitewe na politike cyangwa ngo bitewe ngo n'igihugu runaka. Oyaye, nivyo Imana yateguye ku gihugu cy'u Burundi, yasemereye kenshi ngo muhinduke muranka, yatumye abahanuzi benshi barababurira mu buryo ubu na buriya, ariko abantu bakomereza mu nzira zo kugabitanya n'abitwa ngo n'ab'Imana. Imana ibatuma ku byinshi cyane by'amayeri y'abadayimoni byasutswe kugira ngo babizibukire, ntibaze bisange bari mu mirongo yo kurimburwa n'inkota, ariko baravyanka. Rero ibigiye kuba ku gihugu cy'u Burundi ntibizoba bitewe n'igihugu runaka cyangwa n'umunyepolitike runaka cyangwa ngo byatewe nk'uko muvuga iby'ubwoko, ibyo tuzobishikako ngo bitewe n'ubwoko runaka. Ni umugambi w'Imana ku gihugu cy'u Burundi, kuko ngo umubwiriza ategerezwa gutangura gutunganya ibyo mu rugo rwiwe imbere y'uko ubutumwa bwiza buhaguruka mu gihugu cy'u Burundi, imbere y'uko ikanguro rihaguruka rikaja mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose no mu miryango yose. Yesu Kristo ategerezwa kubanza gutunganya Uburundi. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze cyane. Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Uyu mwumva ni mwene so wo mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ryinjirira mu masengero ya Panekote. Ino mvugo irashobora kuba ari nshasha mu matwi yawe, kuko utashoboye kumviriza ubuhanuzi twatambukije. Ngiyo tuvuze ishengero rya Panekote, ngo tuba tuvuze yuko Panekote ari Kristo, ariryo ryapfuye, ariryo ryazutse, ko ariryo ryacunguye abantu. Ngo ni imvugo abantu bakoresha kiremwa muntu, ariko ntashire ubwenge ku gihe. Kandi ngiyo ukoresheje imvugo nk'iyo, ntihabura inkurikizi mu buzima bwawe. Rero hari byinshi cyane tuzogenda duhishura umwami w'abami Yesu Kristo yaduhishuriye. Rero mukundwa mwene data, nta shengero rya Panekote ririho, ariko hari ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ryinjirira mu masengero ya Panekote. Rero hari n'imvugo nyinshi cyane zizogenda zihinduka mu Kirundi, kuko iby'Imana yageze bigiye gusohora. Rero tugiye kuburira abantu kugira ngo bumve ingene isi imeze, bumve ingene isi ihagaze, bumve ibintu bihambaye, kugira ngo bikangure, kugira ngo batakambe, basenge Imana ibuzuze ubushobozi bwo kurengana ino si. Rero ihishurirwa tuzanye nta na hamwe ryari bwavugwe mu isi ya rurema, nta na hamwe umwami Yesu Kristo nta n'umwe yari bwabihe ngo abihishure. Rero ngo kibere ikimenyetso abantu bama bibwira ngo ibyo bavuga ngo Burundi bwaratoranijwe, ngo sibyo, nibyo kandi bigiye gusohora.
kandi ngo bibere ikimenyetso abantu bagiye bapinga ngo nta nkota iriho. Inkota ngiraje irihuta, umubwiriza ategerezwa kubanza gutunganya ibyo mu rugo rwiwe. Iyi mburi rero iraza gutuma abantu benshi baca bugufi bapfukamira Imana, kuko ni ibintu bisobanuye uburyo Yesu yabimpayemo, ariko ubisomye muri Bibiliya ni ibintu utopfuciye n'ikanda na nawe wohera kugira ubimenye, kandi Bibiliya nabonye ntisobanurwa n'ubwenge bw'abana b'abantu, ntisobanurwa no kwiga amashuri menshi no kuyisoma kenshi. Kumenya gusoma Bibiliya no guhishura ibyanditswemo, imvugo irimwo n'ibindi. Rero bene data, ni igihe cyo kugaba, cyane cyane ahantu hose mwabwiwe murabwirwa imburi. Bino bibabera ikimenyetso, kandi iby'Imana yagabiye gukora biraje kandi birihuta cyane. Ntagire umuntu azokumva ibibaye ku gihugu cy'u Burundi ngo bino ngo bitewe na politike cyangwa ngo bitewe ngo n'igihugu runaka. Oyaye, ni ibyo Imana yateguye ku gihugu cy'u Burundi. Yasemereye kenshi ngo muhinduke muranka, yatumye abahanuzi benshi barababurira mu buryo ubu na buriya, ariko abantu bakomereza mu nzira zo kugabitanya n'abitongo n'ab'Imana. Imana ibatuma ku byinshi cyane by'amayeri y'abadayimoni byasutswe kugira ngo babizibukire, ntibaze bisange bari mu mirongo yo kurimburwa n'inkota, ariko baravyanka. Rero ibigiye kuba ku gihugu cy'u Burundi ntibizoba bitewe n'igihugu runaka cyangwa n'umunyapolitike runaka ngo cyangwa ngo byatewe nk'uko muvuga iby'ubwoko, ibyo tuzobishikako ngo bitewe n'ubwoko runaka. Ni umugambi w'Imana ku gihugu cy'u Burundi, kuko ngo umubwiriza ategerezwa gutangura gutunganya ibyo mu rugo rwiwe imbere y'uko ubutumwa bwiza buhaguruka mu gihugu cy'u Burundi, imbere y'uko ikanguro rihaguruka rikajya mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose no mu miryango yose. Yesu Kristo ategerezwa kubanza gutunganya Uburundi. Rero iryo hishurirwa n'ishyurirwa n'ukuri rirakomeye, rirahambaye. Ibintu byahora ari insigabwenge muri Bibiliya, Yesu Kristo aza yarabihishuye, kandi no mu gihugu hariho benshi cyane ariko arahishurira agiye gukoresha muri iki gihe cy'iherezo, ngo kugira ngo rya jambo ryanditse muri Matayo 24 uhereye ku murongo waho wa 11 kugira ngo rishike nk'uko Imana yari yarabigeze. Uze kuhasoma muri Matayo uhereye ku 11 ushitse ku 13. Haravuga ngo, reka tuhasome ntitubivuge ku mutwe. Matayo 24 ku murongo wa 11 haravuga ngo, kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi, maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba, ariko uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. 14 rero, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bubere ikimenyetso, kibere icyabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza.
ni ukuvuga imbere y'uko ngo muheruza buno butumwa bw'ubwami Yesu Kristo ariko aravuga ngaha n'abarundi bazobuhagurukana babujane mu mahanga yose, n'igice n'abanyarwanda bakeya batiyanduje nabo bazotora amasezerano ku gihugu cy'u Burundi. Aha rero Yesu Kristo abivuga yarabona ingene ihanga ry'abarundi ariryo rizohagurukana buno butumwa bwiza. Rero mukundwa inshuti y'umusaraba, byose tuzobivuga, kandi n'aba bavugishwa benshi baje kuzimiza benshi bose tuzobivuga. Ibi byose umwami Yesu Kristo yarabihishuye mu ntayangira nashinze, mwarabyumvishe, naho nagenda ndabica ku masonga, kandi nibi tuje kuvuga ni uguca ku masonga. Hazogera igihe tuza turavuga kimwe kimwe ukwaco mu buryo bwihariye. Nuko rero umwami w'abami Yesu Kristo, nk'uko nabibabwiye, yaranyigishije Bibiliya, nk'uko yambwiye ati genda wishure bihishijwe amaso y'abantu benshi, ufobore iby'abantu bafobetse, ugorore iby'abantu bagoretse. Ni ukuvuga njyewe yamishuriye byinshi cyane muri Bibiliya, yaranyigisha bihambaye. Hariho n'abandi muzokumva bavuga ibintu bikomeye, kandi wobo ntibazobivuga mu gifurifuri ngo usigarane ibibazo, ngo usigarane wiyumvira, kuko n'inyigisho iba yatanzwe n'umwami w'abami Yesu Kristo. Uzokumva bahagurutse bavuga ibintu bikomeye, kandi ntibazoba bigishijwe n'umuntu n'umwe, bazoba bigiye ku birenge by'umwami w'abami Yesu Kristo. Nanje ni umwe mu bantu bagiriwe ubuntu n'uyu mwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Yagenda abinyereka mu bihe by'inzozi, simenye ibyo ari byo, nkagumya ibanga. Haragera igihe rero narababwiye ingene Yesu Kristo yanyiyeretse. Tuzovuga no ku bintu by'amoko byose uko nabihawe, kandi uca ubyumva neza ko atari bya bindi umuntu azoba afise information kubera yabonye abantu bicaba, kubera yakuze yumva iby'abahutu n'abatutsi akabona baricana, akaja mu ishengero ego kwicana n'ibibi, akaca abyigisha. Ego arabyigisha abantu bakumva ko ari bibi, ariko nasohora mesaje nk'uwayihawe n'umwami Yesu, kandi uwo muntu n'ukuri nawe nyene ni mwiza. Ariko uburyo nanje nzobivugamo ni uburyo butandukanye n'ubwo abantu bose mwagiye mwumva. Hari n'uwo nigeze kumva ngerageje yazungurutse igihugu yigisha iby'amoko kari mabi, nawe nyene numvishije abyigisha, ariko uburyo Yesu Kristo yabimpayemwo bitandukanye n'uwo muntu yagiye yigisha ibyo by'amoko. Rero ibyo reka tubisimbe, tugende ku byo tuje guhishura bikomeye bihambaye. Nabyo nyene ntuze kugira ngo turabyigishije ku buryo mwovuga buhagije, kuko ibyo tutogenda tuvuga byose azoba ari incamake, tuzogenda tubinoganza hanyuma. Rero bakundwa bene data, Imana yarakoze kutwiyumviraho kudutoranya, kandi kugira ngo tuzobe muri wa mugabane Daniyeli yerekwa ngo abazoba bashikanye benshi ku kugororoka, bazokwakaka nko mu itazanure ry'ijuru, bazokwakaka nk'inyenyeri. Bino rero ku barundi bazumvira bari muri abo bazoba basayangana nko mu itazanure ry'ijuru. Imana ishimwe. Hari abantu bagiye babazwa ibibazo kuva Yesu Kristo agendereye. Naciye ntangura gukurikirana cyane ku bintu byo kuri interinete, hari impamvu nabikurikirana no ku ma YouTube.
nkagenda ndabikurikirana. Hari impamvu Yesu yari yashize umwete muri jewe wo kubikurikirana. Cyantera rero kubikurikirana kwari kuraba kungene yagira ansobanurira inyigisho z'ibinyoma uko umuntu azimenya, ariko bisaba ubundi bushobozi bw'Imana. Ibyo tuzobigarukako. Nkaca numva abantu bariko barasigura bababaza ati vuga impamvu bavugwa yuko Burundi Imana yabutoranije ushingira kuki, ariko ukumva wa muntu inyishu atanze ni inyishu umuntu adashobora kwemera. Ariko izo nyishu jewe ndazifise, ndaha muzovyumva mu gihe tugishitsemo. Tutange n'imirongo muri Bibiliya, tuvuge n'impamvu Imana yahisemwo Abarundi, Imana ibafashe kumenya no gutahura ibyayo. Rero murumva konsa n'umuntu yatebeye mu ntangamarara. Rero tugira turabe ubuhanuzi nabivuze cyangwa imburi. Iyi mburi tugiye gushikiriza igize ibintu vyagiye bigwanya ubu Kristo, bigenda bigwanya kiremwa muntu mu buryo bw'ubwenge bukomeye cyane, nk'uko Daniyeli yavyeretswe. Ugiye gusoma muri Daniyeli 8 ugahera ku murongo wa 23 ukamanuka munsi kugeza mu 27 uco vyumva neza. Rero ngo akenge kiwe kazotuma 25 sindiko ndahasoma, haravuga ngo akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge bwiwe birorana, gazogeseza benshi ataco binona. Ibyo ngiye kuguhishura rero nivyo vyagiye bigeseza benshi ataco binona. Nigihe Yesu Kristo kugira ngo aje kuvuza ukuri, kugira ngo Abarundi bakanguke bumve ko ivy'Imana yavuze ari iby'ukuri, kugira ngo abantu bareke kwizigira ibinyoma kandi bariko bajana mu irimbukiro bibaza ngo bariko barajanwa mw'ijuru. Aha rero abantu bakabibona bamaze gupfa mu mubiri. Abantu babyita gupfa, ariko nta muntu apfa. Nubwo mubona muba mutwaye kijya kintu c'ikibiri, umuntu aba yamuvuyemo, kandi iyo ashitse muri bya bibanza bashikira mu byirindiriro, mwibabarizo, mu badayimoni n'ahandi, umubiri aba wambaye kurya nyene. Aha niho ubwenge bw'Imana buserukira, kuko uvuye mu mubiri uzorabe n'Imana igutoye ikakujana, wewe ubona wambaye urya mubiri nyene. Iri bumba twe twaremewe niryo turimo. Iki ni cigwa c'insigabwenge Yesu Kristo awe nyene ataje ngo abigusigurire, ntavyo ushobora gutahura. Ivyo byose tuzobigeraho. Ngira mwarumvishe mu byo twatanga kubura, ndababwira ati ivyo Umwami Yesu Kristo yanyigishije sinoshobora kubivuga mu myaka 10 cyangwa 20 cyangwa 30, kuko ni byinshi cyane by'ubwenge buhambaye, imikorere ya gishetani, ingene shetani yateye abantu. Urumva Yesu ashaka kubigaragaza, kandi ni ubutumwa bwahaguruka buja mu mahanga, abantu bamenye ukuri kwimbitse, ntibaze bivange n'ibya shetani, babimenye neza, hanyuma Yesu abasukeko ubushobozi bwa mpwemu yera. Rero tugiye kuraba ibindi biremwa bisa n'abantu atari abantu bikaba mu bantu. Ibindi biremwa bisa n'abantu bikaba mu bantu kandi atari abantu. Ivyo biremwa byambaye imibiri y'abantu atari abantu. Ivyo biremwa bifise imico n'imigenzo nk'abantu ariko si abantu. Ivyo biremwa bifise imibereho nk'iy'abantu ariko si kiremwa muntu. Vyo bifise imibereho nka kiremwa muntu ariko si kiremwa muntu. Rero bino biremwa
uko kwambara imibiri y'abantu atari abantu no kugira imico n'imigenzo hamwe no kugira imibereho nk'iya kiremwa muntu ni ukugira ngo bice bageseze kiremwa muntu atabiciye n'ikanda nk'uko byanditswe muri Daniyeli 8:25. Reka tuhasome, haravuga ngo duhere basi kuri 23. haravuga ngo igihe ingoma yabo igira ihere, abanyabicumuro bamaze kugwira, hazokwaduka umwami w'umujinya azi guhirikana, ububasha bwiwe buzoba bukomeye, ariko ntibuzoba ari ububasha bwiwe ubwiwe. Azogeseza bitangaje, akore ibyo yigombeye, atunganirwe. Azogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abera, akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana. Azogeseza azokwigira agahambaye, akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge birorana. Azokwigira agahambaye mu mutima wiwe, ageseze benshi ataco binona. Mbere azohaguruka kurwanya umwami w'abami, kuko ariko azovunagurika atawumukozeho. Iri jambo dusomye ngene azohaguruka kurwanya umwami w'abami, ni cya gihe Kristo azoba agarukanye n'umugeni, ariko ngo azovunagurika atawumukozeho, kuko handitswe ngo azomwicisha inkwemu zivuye mu kanwa kiwe. Kandi byerekanywe by'ubwira bugaca by'iyo minsi byavuzwe ni by'ukuri, ariko ugumize ibyo weretswe muri ntibate, kuko ari bizoba hashitse hahise igihe kirekire. Maze jewe Daniyeli ncika intege, mara iminsi ndwaye. Hanyuma mva hasi nkora ibikorwa by'umwami, ntangazwa n'ibyo neretswe, kandi ntawo bimenya. Ibi rero Daniyeli bamubwiye ngo kuri uyu murongo ngo bizoba hashitse igihe kirekire. Tugerageje gukemura abantu bize teoloji, uzosanga ariko barahasigura ukundi, ariko twe tuzobisigura nk'uko twabihawe n'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Turabandanya mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge bwiwe birorana. Buno buhanuzi bwarashitse ku Bisirayeli, kandi natwe twebwe umugeni wa Kristo bwaramaze kudushikako. Ubu buhanuzi rero nibwo Yesu Kristo ashaka ko tusobanukirwa, tubimenye, kugira ngo duce bugufi twambaze kiremwa muntu ahari hose ku isi, kuko ibi si by'abarundi gusa, kuko bizohaguruka bigende bikwira amahanga yose, amahanga amenye ukuri. Hanyuma amaze kumenya ukuri, atakambe yicishe bugufi, batakambira umwami w'abami Yesu Kristo. Iki gihe rero nk'uko ari by'iki gihe cy'iherezo, ibiye Imana yaranse kubidekoda, yaranse kubishura neza ngo ibihishurire uyu musabyi wawe Daniyeli. Ariko raba kino gihe biriko bihishurirwa abarundi, kuko Imana ifitaniye porogaramu, ifitaniye n'umugambi ukomeye n'abarundi n'abanyarwanda bakeya bo muri bo bazoza gutora amasezerano ku gicaniro cy'i Burundi. Rero raba izi kode rero, bino byahishijwe Daniyeli, Imana nivyo ishaka ko tumenya, iza yarabifinduye. Kano kenge rero kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, karakoze ku Bisirayeli. Ico n'ikindi kirekire umwami w'abami Yesu Kristo yamishuriye, kugira ngo tuzoze tubimenyesha abantu bamenye ukuri. Kandi kano kenge n'ubundi
karakoze ku mugeni wa Yesu Kristo, kandi abantu benshi barageseye. Ngavuga ngo akenge kengo azogeseza benshi ataco binona. Ubu abantu barageseye ataco binona, turaza kubiraba byose neza ingene abantu bageseye bakibwira ngo bariko baraja mu ijuru, kandi bariko baraja muri wa mubabaro w'ibihe bitazoshira. Ngo ububasha bwiwe buzoba bukomeye, muravyumva, ngo ariko ntibuzoba ari ububasha ubwiwe. Uyu rero ni Antikristo. Uyu Antikristo rero ariko arakoresha ububasha bukomeye. Kandi mumenye mu byahishuriwe Yohana, ingene byahishuriwe Yohana ingene yeretswe, ingene ya nzoka ca gisato kizomuha ubutware n'ubushobozi, agakora afise imbaraga za kino kiyoka, n'ubutware n'ubushobozi bwa kino kiyoka, kugira ngo azimize benshi. Ibi rero abantu baca biyumvira ngo nanje niko niyumvira ngo bizokora umuntu umwe. Oya, n'ubwenge n'ubushobozi n'ububasha. kandi mumenye ko Satani, Yesu Kristo yavuze ngo ni umwami. Ngo bisobanura iki? Ni umuntu aba afise uburenganzira buhambaye, n'umuntu aba akomeye, aba afise ububasha butandukanye bw'ubwenge, kandi umwami aba afise n'ubwenge. Bino rero umwami w'abami Yesu Kristo nivyaje kugira ngo akore ku bwenge bw'abarundi, bapfukame basenge, kuko ivy'Imana igiye yavuze bigiye gusohora, kandi biri hafi ku rugi. Abantu bagiye kwicuza ataco bakiro, abantu bagiye gutakamba, ariko umwami w'abami Yesu Kristo tukibumvira. Abantu bagiye ukwicuza kwabo batari bushobore guhindukira ngo bakureho icyatumye bicuza, kuko mu buzima bw'umwana w'umuntu arashobora gushika ahantu ho kwicuza, akaca asubira inyuma akihweza ibyamuteye kwicuza, akabikuraho izo mbogamizi cyangwa ibyo bibazo cyangwa iyo mitego, akagenda mu buzima bwiwe buri imbere ahangana n'ibyo bintu byomutera gusubira gushika aho yicuza. Ariko siko bigiye kumera, kuko abantu benshi bagiye kwicuza cyane, kandi uko kwicuza kwabo ni kuzobakuriraho icyatumye bagwa mw'iyo manga yo kutumvira Imana. Rero reka tubandanye, twako turavuga ibiremwa byambaye imibiri y'abantu atari abantu, byambaye imibiri y'abantu atari abantu, bifise imico n'imigenzo nk'abantu ariko atari abantu, bikagira imibereho nk'iya kiremwa muntu ariko atari kiremwa muntu. Rero nguko kwambara imibiri y'abantu atari abantu, uko turahishura ka kenge Daniyeli yerekwa na byinshi Yohana yeretswe, nabyo tuzoza tubigeraho. Rero nguko kwambara imibiri y'abantu atari abantu, no kugira imico n'imigenzo hamwe no kugira imibereho nk'ibya kiremwa muntu ariko atari kiremwa muntu, ngo ni ukugira ngo bice bageseze nk'uko Daniyeli yabyeretswe kiremwa muntu atabiciye n'ikanda, atabimenye na gatoya. Wo kwibaza uti none ibyo biremwa byaje mu isi gute? Mbegaho bashoboye kwambara imibiri y'abantu kandi ari ibindi biremwa gute? Rero inyishu z'ibi bibazo twarazihawe, zimwe ziri muri Bibiliya, kandi uzokumva ko atari inyishu z'umwana w'umuntu, nanjye uzokumva ko atari inyishu zanje, ariko zino nyishu tuzozitanga tumaze
kwerekana bino biremwa neza ingene vyaje mu bantu bikabana n'abantu biriko birabageseza ataco binona. Rero uzobibona mukundwa, bino biremwa rero vyambaye imibiri ya kiremwa muntu ariko atari kiremwa muntu, biri ku isi yose, mu bihugu byose, mu mahanga yose, biri mu bisata byose no mu nzego zose zigize buri gihugu kiri ngaha kuri uyu mubumbe dutuyeko. Muri politike barimo, tuzovuga impamvu bari muri politike, mu gisirikare no mu gipolisi barimo, tuzovuga impamvu bagiye barinjizwa muri politike, bagiye barashirwa mu gisirikare, kandi barimo abakuru, barimo abategetsi, harimo n'abandi nyene batoya, nyene bato bato. Twabonye ko bari mu kuvuga hose barimo. Mu bijanye n'amagara y'abantu, biremwa birimo. Mu bijanye n'indero, iyo tuvuze indero tuba tuvuze amashure yisumbuye, za kaminuza, mu bushakashatsi no mu bindi byinshi barimo. Mu magara y'abantu, mu bijyanye n'amagara y'abantu harimo uburimyi, ubworozi, ibyo byose tuzobishura. Barimo mw'iyobokamana, barimo mw'iyobokamana. Rero niho tuzoca dushimikira imbere y'uko tuzovuga ibyo bindi byose. Nzokwihutira guhishura ibintu by'ibizira byasutswe n'ibi biremwa bituma abantu bahumana batabizi. Uwuzovyumvira byose, muribuka muri ya ntahe mvuga zijya nkota zibiri zururutse ziva mu ijuru, nkaca ndazihabwa na zambizi zaturuka ahantu. Ni ukuvuga murazi nk'abantu batigeze bashikirwa na buriya buhanuzi ntibashobora guhamvya bino neza, bogerageza bakagenda kuri Muco Wera TV kugira ngo babirabe neza, bagende bakurikira urutonde, kuko hari ibyo tugerako kamenga twosubira inyuma kubivuga, ariko tuvyihoze. Rero mw'iyobokamana bino biremwa birimo n'ivyo byashinze amadini, nibyo biyoboye amadini mw'isi yose, hirya no hino mw'isi bagiye bashingayo amadini. Kandi no mw'iki gihugu cacu, wumve ahantu hose ku isi haba umuntu, ibi bino biremwa vyagiye birashinga amadini, nibyo vyicaye ku ntebe z'ubuyobozi bw'ikirenga mu bijanye n'iyobokamana. Kandi si ukuvuga ngo bari mu ntebe z'ikirenga gusa, oyaye, hari nabo tubona bagaragara nk'abakristo, tubona bagaragara nk'abaririmbyi, tubona bagaragara nk'abarongozi b'amakorale. Ibyo byose tuzogenda tubihishura. Imana idufashe, idutabare, kubera ubwenge buhambaye n'amayeri akomeye, hamwe n'ubwitonzi bwinshi n'ubukerebutsi, no kwitwaza ijambo ry'Imana, no kwitwaza Kristo kiremwa muntu, ngo bituma yibwira ko ariko arongorwa ajanwa mu ijuru, kandi ariko ajanwa mu buribwe no mu busharire bizoterwa n'umuriro na za sikoropiyo bizobasesereza ubudahengeshanya ku murango no mw'ijoro, isaha ku isaha, ku musegonde, nta gahengwe karimwo. Ibyo ngo nibyo burake bw'Imana bwa nyuma, kuko uburake bw'Imana bundi ni ziriya nzabya n'ibirya byago bizotera isi umugeni wa Yesu Kristo amaze gukurwa ngaha ku isi. Inyigisho z'ibyo biremwa zisa neza, zirimo ubushobozi n'ubwenge n'ububasha n'amayeri, zirimo ukuvuga, zirimo ubwenge bukomeye, zirimo ubwenge buhambaye. Buno bwenge tuzobuvuga, zirimo amayeri akomeye, ano mayeri tuzoyavuga. Rero zigace zino nyigisho zawo zica zisa neza n'ijambo ry'Imana, zisa
bisa neza cyane n'ukuri kandi ari kinyoma. Kiremwa muntu rero ngo bikaca bituma aguma yibwira ngo ndiko ndaja mu ijuru, atari byo. Yamara kuva mu mubiri, bimwe benshi bita gupfa, nta muntu apfa, abahinduye hagiye kuba, kandi ugiye uvuye mu mubiri uza wisanga wa mubiri aha ni ubwenge bw'Imana uba wanditse uwundi mubiri udapfa. Rero umuvugishwa w'ikinyoma azoza arakubwira ngo Imana ngo ntizemera ngo ko abantu ngo bazosha ibihe byose, uwo ni umuvugishwa w'ikinyoma. Uvuye mu ino si uba ugiye kwambara uwundi mubiri udapfa, bazoguma bababazwa ibihe bitazoshira, nibwo burake bw'Imana buzoba bubashitseko. Ibyo tuzobiraba. Rero nshuti mukundwa, buno bwenge Daniyeli yeretswe nibwo Imana iriko irafobora, nibwo bariko barakoreramo. Ni ukuvuga we yaragesheje benshi ataco binona, n'ubu abandanya kubageseza, ariko igihe ciwe cashinzwe co kugaragaza ikinyoma ciwe. Muze gusoma ngene bitondetse muri Matayo 2:4 uhereye ku murongo waho wa 11. Hatangura umuvugishwa w'ikinyoma, hanyuma urukundo rutimbe, abantu babe nabi. Ibyo byose tuzobishishura igituma urukundo rutimba. Hari n'uwabivugishijwe n'Imana, ibyo twarabyanditse kubera nk'uko twabihawe byose nitwaba turiko turavuga kimwe kimwe ukwacu, niho muzovyumva neza. Hatangura umuvugishwa w'ikinyoma, haca hakurikira uko abantu bazoba nabi bagahindurwa, hanyuma hagaca hakurikira ingene ubutumwa bw'ubwami buzohaguruka bukavugwa mu isi yose, nk'uko twabibonye twahasomye. Ariko mu nyakinyoma, umuvugishwa w'ikinyoma akaca avuga yuko ngo ubutumwa bwiza ngo bwakwiye ku isi yose. Ngo si ubutumwa bwiza, ni ubutumwa bw'ikinyoma bwagiye buraryomekwa abantu. Umuntu uzokumva uko uzomwiyubareko cyane, ariko babivuga kuko abantu bigiye ko babwiwe ukuri kandi babwiwe ikinyoma. Ariko kino gihe nico gihe Imana ije kugaragaza ukuri imbere y'uko inzamba ivuga. Ego Imana ishimwe cyane. Rero turaza gukurikira neza, tuberekane neza aho Yesu Kristo yagiye arabivuga akoresheje imigani. Byose tuzobiraba, ariko biri mu mvugo y'uburyo bw'inkwemo ifobetse cyane, ariko imaze kuvuborwa mu buryo bugaragara, nawe uzoca uvyiyumvira. Rero uzukurikirane igice gikurikira buno buhanuzi. Umwami w'abami Yesu Kristo abahezagire, umwami w'abami Yesu Kristo abasukeko umwe yo kumenya no gutahura. Murakoze cyane. Isi cyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Ku bari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abahezagire. Ijwi tusemerera.